Nitwa Jean Claude Nizigiyimana nkaba nkorera radio na televiziyo z'igihugu c'u Burundi. Narifise utubazo tutari duke ariko twinshi twishuwe mu ijambo muheje gushikiriza, ariko ndasigaranye utubazo tubiri nagomba kubaza. Nyine icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, inyuma y'ibi vyavuye mu matora nkuko vyashikirijwe n'umugwi w'igihugu wigenga Seni uje gutegura amatora, vyaragaragaye ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari watahukanye intebe zose z'abashinga amateka, hiyongereye ko gusa abatwa batatu kubw'ububasha bahabwa n'ibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi. Kubera ivyo bitigiri, hari abantu bamwe bagaragaza impungenge ko Uburundi busubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe. Abo bantu hari ijambo ry'ihumure mu bafitiye bwa Sebarundi. Akabazo ka kabiri ari naho kanyuma, tukivuga nyene ibijanye n'aya matora, hari abavuze utunenge aho tugaruka tutavuze imigambwe nk'inama nkuru y'abepiskopi katolika, nayo nyene aho yashikirije utunenge tutari duke, ndetse harimo n'utwo mwagiye murashikiriza. Nyene icubahiro Sebarundi, rijya tangazo y'inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi mwarihaye ikibanzi ikihe, na rijya Eklezia Katolika ari umupartenere, novuga umwe mu partenere nyamukuru ba leta y'u Burundi mu buzima bw'igihugu, kandi iryo shengero risanzwe rinafise abayoboke benshi, ndetse bamwe muri abo bashobora kuba bari n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Murakoze. Murakoze cyane. Ubwambere tangiye kubaza ngo iyo abantu batoye benshi umugambwe umwe tuba tugiye mu mugambwe umwe. None politiki iri kwiratwara ni umugambwe CNDD-FDD. None iri kwitwara nabo ubu ko ariyo imigabo n'imigambi yose iri kwitwara igihugu yose ni ya CNDD-FDD. Uno munsi nta demokrasi hari, uno munsi ahanyene turi n'ubundi niyo izobandanya ikora. Abantu nibaza ko benshi batarategera demokrasi neza. Abantu bazi yuko demokrasi nuko hatogwa imigambwe 21. Jewe ntiwe mpishije ico nari nakivuze igihe twugurura ibikorwa bijanye n'amatora imwiyamamazo. Je narababwiye nti tugira ikimenyetso, abarundi tugira ikimenyetso c'urunani werekana ko tugira twese tubona inzira imwe irora ku Burundi buteye imbere. Twese turi kumwe atawino ubuhundi. Ubu urabona ubu abarundi bari kumwe bose barabona yuko bose babona inzira imwe. Ico ni cambere abarundi bari kunezerwako. Imigambwe nayo mwarumvise igihe jewe nari gitangura kurongora igihugu ndiko nderekana ivyo tugiye gukora vyihuta, mwarumvise nk'umukuru w'umugambwe yavuze ngo namutwaye ngo politike ngo programme yiwe. Imigambwe rero ciza n'abanyepolitike bicara hamwe bakavuga ngo iki cokogwa iki cokogwa. Iyo uri umugambwe rero wemera ivyiyumviro vya bose demokrasi, ugumuza uraja kuroba ivyiyumviro vy'indi migambwe, ivyiyumviro vy'abandi. Si n'imigambwe gusa, hari abantu benshi barenga nk'imiliyoni nka zingahe zitari mu migambwe. Nabo nyene ugumumviriza demokrasi. Ikintu cyambere gikomeye nuko umwene gihugu wese afise umwidegemvyo ubwa mbere wubwira ico avuze mu gihugu cyabi kimubakiye canke ikintu aterera, hanyuma uburongozi bukamwumviriza bakajana bose bari kumwe. Rero nta bundi yo kugunga ngo hagiye ko umugambwe umwe.
iminsi yose hama harongora igihugu ivyiyumviro vy'umugambwe mugabo nawo uzurumviriza n'ivyiyumviro vya bose. Nico kintu ca mbere gikomeye. Demokrasi y'ukuri ni uwo mwidegemvyo, kwishira no kwizana, kuronka uburenganzira bwo kuvuga ata muntu agusunika, ukakora ukavuga uti je mfashe ingingo yo gukora ibi, nta gahotoro nta gacinyizo, ndafise umwidegemvyo wo gukora, hanyuma ndashobora gushikiriza ivyiyumviro vyanje. Niyo demokrasi, agateka k'umuntu wese kakaba kubahirijwe. Kandi noneho muze murabe ibihugu byose byateye imbere bigitangura iterambere, muze murabe muzosanga wari umugambi umwe. Hanyuma bamaze gutera imbere nimba mukivuga ngo ndubaka amabarabara yarubatswe, nimvuga ngo ndubaka ibitaro vyarubatswe, nimvuga ngo ndubaka amashuri yarubatswe, kubera byose mwabihejeje, aba programme yose mwarayahejeje. Abasigaye muvuga muti none ubu bihari tubitunganye gute? Niho umwe wese avuga ngo barano bitunganye uko ubundi uko. Imigambwe rero icitangura umwe akabona aha ubundi hariya, kuko ivyo mushaka rusange byose mwaramaze kuvyubaka. Twebwe rero Burundi ntituravyubaka. Ibarabara twese iracari programme ya twese, amashuri aracari programme ya twese, amavuriro ni programme ya twese, amatara n'amazi ni programme ya twese, amazu meza ni programme ya twese. Nagira ubesha ngo arafise programme yiwe. Ahubwo rero ubu kw'abarundi batangwe kubona bati reka dutore indongozi tubona ko tubona kumwe iyo tuje, ahiterambere rigira rize. Igikuru ca mbere na amahoro n'umutekano n'umwumvikano hagati y'abarundi. Byari ibintu byashimishije. Muribuka mu 1993 twari dukuze twaratoye twese, abatari bake muri twebwe turaha twejeje amatora baci bavuga ngo ni rusasuma y'amoko, kandi byatumye haba umudugararo. Mugabo wumvise abarundi 100% bose bahundaye hamwe, ntuzovuga ngo ni rusasuma y'amoko n'abarundi bose. None tubakubite ko batoye hamwe, nawe wereka niho watoye nabo bajije koje, none wocugira ubwoba buhagaze. Abarundi twese twarahundaye ku migambi imwe, aho nta ngorane n'imwe ihari. Icakari wabajije ngo itangazo rya Eklezia Katolika, nagira mbere ndabashimire nabo nyene, kuko imbere yuko rirya tangazo risohoka je bararindungiki bacambwira ngo hariho ngo tunenge tumwe ngo twabonetse ngo dushobora kuzokosorwa mu yandi matora azokurikira, niko bambwiye. Ariko ico naciye ndabishira ubwo nyene nabwiye nti ndasavye izo nderetse zose aho zagiye mu ndungikire tableau ibiro ku yindi, muza muravuga icyahabaye, gutyo twebwe bituma tumenya ko utunenge twabaye ntituze dusubire, kuko duca tutugwanya. Hanyuma aho dusanze byabaye nabi bimwe burundu turafata izindi ngingo. Rero nibazo baratubwira ibiro ku bindi, nabo nyene nivyo nababwiye aba observateur bose. Ndabasabe n'ubu icegeranyo bazodushikiriza bagire intara ku ntara, ikomine, ibiro vy'amatora, baze baravuga ka tableau kitwa observation, bavuga icyabaye. Mugabo urumva nk'ibyo hari aho bavuze ngo abantu ngo buguruye akazu k'amatora amasaha ataragera, ngo abanderetse zitarashika, mugabo abatora bo bari bahari. Bavuze ko inderetse zitari bwashike, abatora bo bari bahari. Aho hantu nibigoye. Je bambwiye hariho icambere nkora n'igiki, mbwira no mugwise ni mbere si je niwe ncambwira genda hajya ahantu muhamagare aba observateur bahakoreye, muhamagara aba mandateri bahakoreye, muce muhamagara ujya mu gwiseni. Je ndabona n'ingere no cyane bitorera umuti duharubura bahatoreye ni bangaye, kuko list iriho. Tugaca turaba bariko baraharura amajwi, mbega hatoye amakarata menshi kurusha bahatoreye, dusanze bingana. None uzovuga ko hari amajwi yararimwo gute, kandi abatora baratoye bose, kandi amakarata baraharuye. None icegera n'igihari baravuga bati aha hatoreye abaganuku, amakarata ngaye bariko baraharura bavuga bati naya amajwi nguko ko yagenze. Urumva nkaho ni ikintu cyari coroshe cyane iyo bambwira hariho. None bavuga hariho ukuntu abarundi twarerewe mu ntwaro mbi zimwe zafata ibintu mu kivunga,
ubu harageze ko umuntu avuga ati aha naka harabaye iki tuje gusuzuma kuko natwe dushaka ibintu bigenda neza. Ikindi umenga ayo matora nayo umugambwe, amatora nayo igihugu cyose, igihugu gihagarariye abenegihugu bose. Seni n'umugwi uri gukora ku izina ry'igihugu kuko bacavuga ngo urumva ngo ubutegetsi nibwo bwabigize, mu bisanzwe uburongozi bw'igihugu nibwo bwari kubikora. Nico gituma n'udabwira nti seni reka ndabaha akarorero ku mupira. Iyo bari kwagira ihiganwa mu mupira, arbitre burya muzi yuko ata ekipe itsinza nezerwa, mugabo ararubitra. Hanyuma iyo match komiseri wa match abaho kubera iki aravuga ati ubuhoho murabibona ibigezweho, barahagarika bati tubanze turabe. Nibijya ndiko ndababwira nti inderetsi zibonye akantu kabi mu isanze seni nico gituma iguma yumviriza kugira itore umuti w'akantu kose kabaye. Mugabo twebwe barinumira bameze nk'abandi babona umusuma agacava ngo ndabe ku mupolisi yamubonye, bibaza ko polisi n'Imana. Iyo baca bakavuga hakiri kare nkaho nk'abakatolika, iyo bacavuga ngo hariho akazu kuguruwe hataragera, seni gacibimenya iyo tuvuga iti hagarika ubunyene tubanze bagacarungika sepi irukari ahantu urabe ivyo ari ivyo cyacu biterwa umuti. Mugabo arinumiye ngo turonke. Urumva hariho abantu umenga bavuga ngo Imana yompa ngo agakora ikosa ngo nkaronka ico nzomunegura, kuko iyo babitaba vyari ivyo ko seni yari yavuze iti twigo turumviriza kiya gihe nyene bacu babivuga. Mwene ibi rero bavuga mu nyuma vyari kuvuga uwo munsi, uraraba neza ko atadutima tubiri tuba tubagenga. Kuvuga rero ngo katolika ngo yaravuze ibinegurwa, ahubwo nababwiye nti ngirira aho ibintu byose munegura vyabereye kugira duce tugenda dusuzume tubibone neza, hanyuma amatora akurikira ivyo ntibize bisubire. Kandi nabo nyene nabakebuye, nabo nyene usanga batari babizi yuko ushobora guca uvuga kanenge ubonye ubwo nyene ukabwira seni nawe agiye abinderetsi babimenye, ubonye akantu kavuge ubwo nyene kavuge. Nibaza ko nakwishyuye kwi ubundi